guys, nitwa Patient. Zina udasa nkaba nitwa Patient. Hello guys, ikibanza kabiri muri, aka ikibanza. Twararyohewe cyane gutahukana ikibanza cya kabiri n'ingano rya TambaBIC kuri byo wari umunezero udasanzwe cyane kuba ashobora gutsindira bivuye ku mpano yanjye nari maze igihe intamba igihe kitari gito kumva ko ashoboye gutsinda namwe murabyumva ko wari umunezero udasanzwe cyane. Bon, c'était une surprise de ma part parce que je m'attendais pas cela. Mais moi, ça compte un peu de travailler à la kabiri. C'était wow. Là, on se gagne l'esprit, umunezero wanjye. Yeah, c'était wow. Après, ma hira yatamuhaye yadufashije ibintu byinshi parce que hari amabesoin aba akenewe hamwe n'ibindi bintu byahise tubasasha. Nanjye ajya amahera baduhaye yaramfashije cyane ahubwo yaje hageze kuko hari imigambi nari maze igihe ndayumvira ko nari narabuze uburyo bukwiye nari narondeye uburyo mugabo TambaBIC yaramfashije cyane ndagenda nshobora gushika ku buryo bwo gutegura iyo migambi yanjye neza. Premièrement, TambaBIC yasigaye urubanza kandi kigatuma yashoboye gushyira ahabona yashoboye gushyira en public notamment parce que surtout twebwe abadanseurs parce que hari abandi badanseurs usanga babonye ibyaha barabonye ibya talent ariko kubera atakonfiance en soi afise muri bo batinye kubera bibaza yuko batotsinda cyangwa amakritike y'abandi bantu twebwe TambaBIC yashoboye kwerekana yuko umujeni wese ashoboye bivanye n'ingabire yiwe afise. Icyo TambaBIC yadufashije nka jewe ubwiwanje yaramfashije cyane yatumye ntahura ko kuba mfise impano yo gutamba mfise agaciro cyane kuko narahuye n'abantu benshi baciye intege bambwira ko ataho bizonshikana gutamba mugabo maze kuja muri TambaBIC ndabona ko nashoboye gutsinda ndaronka impembo narabikunze cyane. TambaBIC yarafashije cyane. Bien sûr, tuzogaragara imisanzu ikurikira turabe abandi bashene bashoboye. Akajambo nubwira BIC assurance icyambere na mbere ni kuyishimira cyane bivuye ku mutima kubona yarashoboye kwitaho kwibuka ko hariho abadanseurs dufise impano tubura naho tuzerekana mugabo TambaBIC yaradufashije cyane. Ndashimiye kubona hari yibutse ko hari mu Burundi hari abajene dushoboye turi talentueux. Kubwanje mu myaka 5 ndifuza ko naba mfise ishure rya dance nigisha ngaha mu Burundi. Mu myaka 5 nkeneye kwibona mbeshejweho no gutamba mbeshejweho n'impano yanjye.